Good evening everybody. Mwiriwe mwese. Uwo ni muri wa mwanya wo kwiga ururimi rw'icongereza ngaha kuri Peace International TV. Uno munsi icigwa twabateguriye tukaba tugiye kubigisha ibihimba bigize umubiri. Mu congereza naho bakavyita the parts of the body. Rero ngiye kubisigura, ndavuga mu congereza hanyuma ndabisigure mu kirundi. Nizere yuko kino cigwa kiza kubafasha cyane gose kugira mutahure bitari bike. Hair, umushatsi. Head, umutwe. Forehead, uruhanga. Beard, bwanwa. Chin, agasakanwa. Lips, iminwa. Eye, amaso. Nose, izuru. Mouth, umunwa. Teeth, amenyo. Tongue, ururimi. Cheek, itama. Eye, ear, ugutwi. Neck, izosi. Shoulders, ibitugu. Chest, igifua. Breast, amabere. Belly, inda. Arm, ukuboko. Hand, ikiganza. Fingers, intoki. Thumb, urukumu. Leg, ukuguru. Buttocks, ibisusu. Knee, ivi. Calf, inyama ya kibizi. Shin, umurundi. Foot, kirenge. Toes, amano. Ankle, jisho jikirenge. Heel, agatsintsiri. Thigh, itako. Ibyo nibyo nashobora kubabwira muri kano kanya kubijanye n'icigwa kijanye n'ibihimba bigize umubiri. Murakoze kwa mwadukurikiranye.